Bakozi ba Magic TV bumeze neza murakomeye ko mwabibonye twazindukiye mu Ngagara aho imvukira za Ngagara zazinse zikora igikorwa cyo gufasha novuga abana bakiri bato baciga ariko batishoboye ku kintu c'amakaye murabizi ko ari umwaka donc umwaka ugira utangure w'ishuri reka tumuramutse umwe mu banyeshure bashoye kuronka amakaye twumvirize n'ingene yavyakiriye umeze neza. Yego meze neza cyane. Akazina bakwita gute? Irakoze Emmanuel. Emmanuel wigamo kangahe? Umwaka wa 12. Umwaka wa 12 vyahora bikugora kuronka amakaye? Yego. Vyahora biba mu Ngagara canke ni rya mbere bibaye? Si rya mbere bibaye vyahora biba. Bahora babaha amakaye? Yego. Okay, murabizi yuko ibi no muri iki gisagara nibaza ko biri mu Ngagara gusa. Aha niho ndavyumvise hambere. Wewe uvyakira gute igihe baguhamagaye ati ngo tore uziko no muri vira amakaye azimvye cyane? Jewe navyakiriye neza gose kubera nkiyo hageze kujya ku ishure amakaye arashobora kuduga rero ugaca usanga bivanye n'umuvyeyi ufise hari igihe usanga afise amikoro make bigaca bimugora ukuntu ashobora kuronka amakaye rero kubisanzwe navyakiriye neza gose izi mvukira zo muri no zone yacu ya Ngagara turazishimiye cyane barahorana umutima nk'uwo wo kwitangira abandi ndetse baze babandanye igikorwa batanguye kuko ni igikorwa ciza cyane. Yego twizere ko nawe wabibonye ni wakuru uzofasha abandi. Yego me nabibonye gose. Yego sawa rero turagushimiye. Yego murakoze na mwebwe. Umeze gute? Meze neza. Uraryohewe? Witwa gute? Akimana Arsene. Akimana Arsene wiga mu kangahe? Mu kabiri ariko ngiye mu gatatu. Ngiye mu gatatu. Nawe witwa gute? Shimirimana Sadok. Sadok uratinya Sadok? Oya. Wiga mu kangahe nawe? Mu kabiri ngiye mu gatatu. Mwese mgiye mu gatatu. Babahaye amakaye mwavyakiriye gute? Bavyakiriye neza. Barabishiko kaja ku ishure wabuze amakaye? Ubu wumva umerewe neza wumva uryohewe? Ubwira gute umuntu yagoye amakaye? Arakoze Imana imhezagire. Sadok rero babaye wakangaye mu ishure? Wa mbere. Ubu wewe rero ko waronse amakaye bizogenda gute? Neza. Bizogenda neza cyane. Uzocurenza kuba wa mbere? Nawe wari wabaye wakangaye? Nari nabaye w'icenda. Mwese mu bambere? Ibintu vyerekeye aho mu ishure iyo abandi bana bahora bazana amakaye mwe mutayafise mwahora muvyakira gute? Ugasanga abo bana baba banyuma mwe mu bambere mwe mubuze amakaye mwe muca mubibona gute? Tubona neza. Mubibona neza canke nabi? Mubibona nabi neza. Nimushimire rero umuntu yabahaye amakaye iryanyuma Sadok ni watari yambwiye wari wamubwiye reka Sadok amubwire iryanyuma umuraba hari yaye umubwire merci. Merci urakoze Imana itokongerereza imigisha. Namwe nimwakura muzofasha? Nimwaheze amashuri muzofasha abandi bana? Nkuko mubibona twakugenda tutayaze numwe mu mvukira za Ngagara kugira tubabaze twumve ibanga bafise ko nabashika ku bintu nk'ibi bandi makartie adashikako mumeze neza. Yego tumeze neza cyane. Yego akazina ni gute? Je nitwa Ntandikiye Frank Ernest. nkaba ndongoye ino zone nziza ya Ngagara. Ibi bintu ntavyo tumenyereye ahandi hantu ni mu Ngagara hambere ndavyumvise. Secret mufise ni yahe? Bo sinavuga ngo ni secret cyangwa ubuhinga nuko abanyengagara twaramvise yuko kuja hamwe ari ibintu vyiteka. Rero ngaha hari ishirahamwe gitwa Association des Natifs de Ngagara nukuvuga imvukira zivuka ngaha nyene. Zaragiye hamwe rero ziravuga ati mbega none muri iki kiruhuko twofasha iki abavyeyi hanyuma murumva cha bihurirana none umunsi wahariwe gufashanya mu gihugu tuvuga ati rego abo bana bacu hari abavyeyi bafise amikoro make reka rero tubafashe hama rero baca barashira hamwe uburyo bavuga ati nibaze batubwiye ati turondera abana bafise abavyeyi bafise amikoro make turabarondera mu makarita atandukanye hano rero mu Ngagara mu bisanzwe benshi bazi ko ari quartier ifise abavyeyi bifashe ariko mu Ngagara turafise n'indi quartier ya hepfo bitwa ku Mase kuri Sabe hari abavyeyi bafise amikoro make cyane nabo bari benshi ngaha hanyuma rero abo rero bimvukiye bavuga ati twebwe tugiye dufasha abana hamwe bahaye amakaye atari make ku mwana umwe twibaza yuko bafashije abavyeyi. Ni giki mwaraba kuko haje ubukene burasumbana ubiravye usanga hariho umuvyeyi yashora afise babiri ashora kubagura ariko ugasanga aronda afise nka batandatu kandi mwaravye iki kubisanzwe kugira cyane abavyeyi usanga ari
abaveve n'abaveve mu kirundi ni gute twaravye cyane cyane abapfakazi abavyeyi usanga ari bimuga abavyeyi usanga atabuzi bafise amikoro make cyane nibo twaravye cyane cyane kugira tuhe abo makaye kuva mu mwaka wa mbere gushika mu baheze abana bakoresha amakaye muri rusange. Nibaza ko ari urukundo rudasanzwe ariko ku kintu tuzi kuri Ngagara tuzi ko hariho solidarity muvyigisha n'abana banyu ndabibona. Reka tubashimire cyane murakoze cyane. Murakoze namwe. Twagute? Ishure nayo Dorcas amakaye ko ari menshi mu wa kabiri murayakoresha yose. Ishura ego ubwiye gute ubwiye gute umuntu yaguhaye amakaye ni gute wamushimira? Arakoze mwishuro wari wabitoye mu wa mbere ubuzoca ubu wakangaye ko baguhaye amakaye meza uzoca ubu wakangaye ko baguhaye amakaye meza kandi menshi gatatu uzoba wakangaye wa gatatu asha sawa nzoza kukuranda ko wabaye wa gatatu sivyo bye rero mumeze neza Ego turaho tumeze neza. Akazina je nitwa Gahungu Liliane nkaba serukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'imvukira zo mu Ngagara rijejwe iterambere. Be ishirahamwe kugira muyigire vyavuye kuki mwiyumvira mwacimviro gute vyahereye imvukira zo mu Ngagara burya zirahari kandi ni nyinshi zaragiye hamwe zisanga zone Ngagara hari irakeneye gutera imbere cyane hari ibintu byinshi bikenewe gukogwa hanyuma muntu mbere gufasha baca tugira ishirahamwe turaja hamwe kugira ngo dushire ingufu hamwe dushobore guteza imbere zone yacu harimo n'ivyo gufasha abana kwiga. Ego igikorwa cyari rya mbere mu gikoze cyangwa hari ibindi musanzwe mukora? Igikorwa cyo gutanga amakaye n'ubwa mbere tugikoze hego nk'imvukira zo mu Ngagara twadukora ibindi bikorwa by'iterambere shure ubwa mbere tugikoze ku rwego rwa kwishira hamwe ya imvukira za Ngagara. Mwabonye abavyeyi mwafashirije abana kuko hari abavyeyi bari baherekeje abana mwabonye bavyakiriye gute? Bashikara akanyamuneza ntangere ku bavyeyi bo ngaha muri zone ya Ngagara kuko benshi barafise igorane iyo hageze amashuri ari mu gutangura hageze kurondera uburyo bujanye n'ivy'amashuri cyo cyara amakaye birabagora cyane gose kuko benshi harimo abantu aho nikora hari usanga baragwaye baramugaye tacu bakora abandi ugasanga bafise n'abana benshi ntibashoboye bose kubagurira ivyangombwa eka nyene n'abana n'imiryango nyene ifise amikoro makeyi. Ego cyo turiyumvira kubafasha kugira ngo abantu baruka go muri zone Ngagara nabwo ruje ku ishuri. Ego ntagire umwana azoeka kuja ku ishuri kubera yabuze igikoresho c'ishuri. Twizere ko bitagiye guherera aha kandi twizere ko nabandi bagiye nk'abanyamusaga bagiye kuboneraho akarorero keza. Ego nibiherenga aha intango yatanguye tugiye kubandanya dufasha kagwaruka ikadufasha no mu bikorwa bindi vy'iterambere vya zone yacu ya Ngagara nk'abantu bahavuki twaboneye izuba abandi abakiri batoye bari nyuma yacu abana bagikura turakeneye kubashigikira kugira ngo nyine bazibagire mu bigero bazashobora nabo nyene kuzodusubira mu ngata umunsi umwe bateze imbere nabo nyene zone yacu ndizangagara. Turabashimiye cyane. Murakoze namwe. Nkuko mubizi ntitwari kugenda tutayaze n'umuvyeyi umwe twumva uko bimeze twumva uko vyagenze kuri uko yavyakiriye na cyane cyane kuri iki gikorwa kitameze neza. Akazina bakwita gute? Keshimana Marie Chantal. Yego. Marie Chantal abana bawe bahawe amakaye ni bangahe? Ni babiri. Wavyakiriye gute kubona iki gikorwa cyo gutanga amakaye bakaguhera abana babiri kandi kaye zikwiye ntibagohaye ngo kamwe tubiri ikaye zikwiye wavyakiriye gute? Navyakiriye neza cyane. Ndashimiye ndakengurukiye abatwiyumviriye ko kuri no mugambi bakatwiyumvira kati reka dufashe bano bantu badashoboye kugura amakaye nukuri kukaba nkako kugura amakaye benshi hariho turabura uburyo bwo kugura amakaye gacu usanga abana bacu bariko biga nabi. Rero nukuri numva gushima cyane nkajewe nihereye ko nukuri nari mu migambi niyumvira ati mbega basha abana banje amakaye bazoyaronka gute. Harageze urabona ko umwaka wo gutanga urugeze. Rero je numva gushima cyane Imana ibongerereza umugisha aho bakuye Imana ibongerereze ku buryo batwimbire ko bakaduha no makaye benshi nukuri ubu unyi n'agacupa ntibakinwa biyumvira amakaye ariko rero ubu unyi nukuri umunyi agatiro
bamwe bamwe ntitwaronka n'agatiro twimvira amakaye ariko ubunye tugiye gusinzira nka jewe nihereye ko abana babiri niyumvira ahantu hova amakaye yabo nkumva n'umutima urahagaze ariko uno munsi ndaza gusinzira rero Imana ibahezagire kandi bongerereze umugisha wari usanzwe ufite n'utwana duciye ubwenge bwari buri mu wa kangahe mu wa kabiri bagiye mu wa gatatu ikibazo ni cyara amakaye gusa nayo abana mu mutwe barafise barafise